Mwaramutse mu ndwi iheze live nakoze twavuganye ukuntu abantu bo kwikingira na cyane umuntu ariko yibaza ko avuze ivyo CNDD-FDD idashaka kumva ariko biravye ucu usanga ari buri muntu wese kubera kandi nkuko nabivuze mu indi video aho navuze izo ni certaines stratégies de manipulation de masse usanga buri muntu ari suspect nta muntu numwe uvuga ngo jewe ndera ngo ibindi ko ndavuga ntacyo bitwaye hari ibintu uvuga umenga ntacyo bitwaye mugabo mu nyuma ugasanga undi muntu yabifashe ukundi bishoye kugukwegera ari no mpamvu navuze yuko iyo kuri internet wo kwibara na cyane uzi yuko uri ahantu bashobora kugeza ukuboko c'est-à-dire cyane nk'abantu bari mu Burundi ingene ukoresha imbuga ngurukana bumenyi ukiyubara cyane. Hanyuma uno munsi nza mbona iri tangazo ryasohowe rivuye muri Presidence sinzi ko ari Nancy Mutoni amuvugira Neva avuga yuko ngo kuva ubu ukene kuvugana na Neva uzohora ukoresha icyo bita ngo Gasape Chat. Now jewe d'abord sinshigikira uko kuntu yuko abanyagihugu basanzwe bashobora kuba bafise inomero privé y'umukuru w'igihugu igonurwa go hejuru rurenze cyane. Nta mufaransa numwe afise access kuri Macron, nta mwongeza afise access kuri premier ministre wo bashyize mushasha sinanamumenya, nta muntu asanzwe afise inomero ashobora gutelefona Trump direct. Haba hariho kushe ya communication kugira ngo Perezida yiyokipe kuri ibyo bintu bikomakomeye aho kuyokipa ku muntu bivye nk'urukwavu par exemple. Dantureka bo abadede akajaga bashime gukora cyo ndashaka kuvuga ko ndamaze kuvuga vyinshi, ndashaka kuvuga gusa kujana n'umutekano wawe mu gihe uriko urakoresha application. Ibi bikora kuri Gasape Chat, kuri WhatsApp, kuri Facebook no kuyandi ma application yose ushaka gushaka kuri telefone yawe. Ariko na cyane iyi ivyumvikana yuko umenga ifashe umugongo na CNDD-FDD no kuvuga yuko uwo Gasape Chat ashoboye kuba afise ico bita backdoor, afise donc CNDD backdoor access, nuvuga ashobora kuja mu ma database canke base de données donc ku ma serveur ya Gasape Chat bakabona ibintu normalement tudashobora kubona nko kuri X canke kuri Facebook canke kuri nuzeye ayandi ma channel kubera ayandi ma applications kubera tudafise access ku ma serveur yabo. Boje nk'umu developer ndazivye ko ndavuga donc iyo uri kurakora ibintu ibi byose ubona aya mafoto muri kuri Facebook n'ibiki ntabwo ari mu kirere arahantu cyaye kuri serveur ariko ico bikoze umu developer akorana cyangwa mu database manager ashaka kuronka access kuri ya madone atari make mugara amadone atso kuba anyegeje nawe nyene atayabona ni nka jewe ndiko nda develop application ntashobora kuyabona muri ayo hamwe ikintu bita password model pass ari ukuntu bayikira cyo bita encryption défichage sinzi ko nwahita mu gifaransa encryption. Anyway agenda je kushikako ariko ndashaka kuvuga ko muze muyubare ibintu byose muzokumva bimeze nkuko mu gihe mwoba mutavuga rumwe na dede reka ariko ndabibereke. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Alright, duhere kuri iryo tangazo ryavuye muri Presidence nabonye ku rubuga rwa Facebook rwabo Presidence agakwego gakitse Republique du Burundi. Umukuru w'ibiro vyo guhanahana no kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa nyene cubahiro umukuru w'igihugu aramenyesheje ko mu ntumbero yo gushigikira impano z'abene Burundi cyane impano z'ubuhinga zigaragara mu rwaruka rw'Uburundi ndetse no muri ya ntumbero yo gukunda no gukundisha ibihinguriwe iwacu nyene icubahiro Évariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi agiye kuzohora yakira ubutumwa bwanyu message buciye ku rubuga rwa Gasape Chat gusa kuva ku igenekerezo rya 15 Myandagaro 2026. Abanyagihugu bose basabwe gufata nkama ubu butumwa no kubushikiriza abandi. Bashize ko Android, bashize ko na App Store.
Nancy Ninette Mutoni umukuru w'ibiro akaba n'umuvugizi wa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu. Bo nashaka kuvuga za technique de manipulation twavugana ejo, harabamo technique yo kugucamo ama emotion muri gushikira igihugu canyu, muri kugira ibi nibi gushikira ubuhinga bw'ikirundi ibintu nk'ivyo, ariko bo bakeneye yuko baronka amadone menshi kuri mwebwe nkuko kandi navuze muri rya manipulation bakeneye kukumenya exactement. Burya iyi application wanashaka nka Google ifite amakuru menshi kuri twebwe menshi cyane, ku buryo amakuru Google ifise ko uvuze ko leta y'u Burundi yari imfise ko sinoshoboye kurisha Google twizera kubera ari yakure. Bon umuntu ari California sepa ntanezwe je waho ndaraho ngendera n'ibiki ntaco bimuraba mu mugabo yaba nari nk'umu opposer akomeye cyane wa Trump useye ko muri Amerika kameme bafise protection nyinshi ku bene gihugu. Mugabo shavuye ko nka Google kandi na Trump atafise access kuri Google. By the way hari gihe kenshi usanga guverinoma ya Amerika ishaka kuronka access kuma nico kindi hari gihe Amerika igwana n'aba App Store ngo duhenuze access kuri backdoor bakabangira. D'ailleurs nizi za Anthropic ndibuka ko aya ma chat GPT n'ibiki hazo kuba ikibazo aho bashatse kuba forsa mu nzira hanyuma ama application amakanka ijya Telegram y'abarusiya niko kuko babaye forsa ngo babahe backdoor bakabangira. Mugana ashaka kuvuga ko nk'iyi nta kibuza ko abadavuga ati twereke ibiri muri server akabibereka. So ico cambere cyo ico gutera amakenga ugiye gushira ko abo imyidondoro wose kuri iyo application. Voilà, reka rero turabe iyo application ngaha kuri App Store yitwa Gasape Chat. Okay, donc iri kuri App Store no kuri Google Play, bagari kwayita bayita Play Store kuri Google Play Store. Hanyuma application ushaka kuyikura hajya malheureusement ou heureusement kuri javuze ngo this app is not available on any of your devices. Donc kuma telefone je mfise ama telefone atatu nta nimwe yemera iyo application. Ama telefone atatu bon sinzondi yambaye nabwiye nti je mfise nomero nyinshi telefone nyinshi kubera ndo mu escrow mugaye bari joke. En fait kimwe muri ivyo je ndo mu developer kenshi na kenshi iyo kurandika logiciel birasaba kuyitesta kuyipima ko ikora kuma Android no kuma iPhone atandukanye ama version atandukanye kuko urashoboye gusanga kuri 20 iboneka kuri 20 kuri abakoreya kuri 25 iboneka kuriya na Google Store hagigendera hindura ikashamo amateko mashasha kuburyo usanga ukiteza ku develop application igerageza kuboneka cyo kimwe kuma version menshi atandukanye ya Android. Bien sûr nkaziya za kera ntibigikora, donc sinzi igituma iyi itashobora gupikinga ama version atatu ya Android. Sinzi impamvu mugavuze yuko ntabwo iri disponible kuri Android yiwanje. Sinzi ko mwashoboye kubibona. So sishobora kuyinstalla so kiye bon ntabwo nashaka kuyinstalla ndavuga ngo app not available on your devices ngamurabona. Hanyuma uscrollinze gatoyi bo aya nama screenshot ibonye nishireho igikomeye ngaha ni data safety. Data amadone yawe afise umutekano gute au yahaye iyo application. Anko ko nabivuze nta safety ihari wanashaka no kuri zo za Facebook ziragerageza mugabo ku mu developer. Donc safety ni kuwundi muntu third party nka jewe sishobora kuronka access sepa ku mafoto wagize secret uri nko mu Burundi nko kuri Facebook hari amafoto ushobora guhisha sishobora kuyakira ko access canke warablotse account. Mugabo umudeveloper hari yari muri office arashoboye kugira access kuri ivyo bintu. Nico kintu ugomba kumenya yuko kenshi na kenshi ushobora kuha permission application nka Facebook mugano application iri Burundi kubera nzi ko i Burundi data zanjye zitari securize. Voilà. Bo hanyuma rero usome ngaha ni ikintu important. Bo bavuga ngo no data shared with the third parties. Encore une fois ugomba kuba umwizera. Third parties ni nk'uko dufate nk'aba marketing nk'akarorero hagiye basaba amadata y'umuntu cyangwa kugira bagire bo police na intelligence ashobora gusaba duha amadata mugabo ni declaration personnelle ntabwo ari nécessairement ikintu Google ishobora kuverifia kenshi na kenshi. Bo umva ni declaration developer declared, donc declare no ku declaration ntabwo ushobora kutaburi honnête ukavuga kugira.
hanyuma bavuga ngo this app may correct these data types donc bashaka gukorekta location donc localité location ahantu uri personal information n'ibindi bintu bitandatu ndaja kubishikako ariko na cyane cyane bavuga ngo it is not encrypted. Encryption mushaka kwita chiffrage no baza mu kirundi mu cyongereza mu gifaransa. Encryption ni ukuvuga sinzi kurabona iyo uri kwandika nka password mode pass muri cadre uri kuragira sign in mode pass ntabwo umuntu ashobora kuyibona ikihinduka ndi kutudome cyangwa utunyenyeri. Rero niyo ugiye kuyibika muri database kumena aja kuraba hano ubona database nazireke iyo kuraba muri database mu base de données usanga iyo password idashobora kuboneka kubera iri encrypted ntushobora kuyisoma sico kimwe ni izina ashobora kuyisoma username ndashobora kuyisoma mugabo mode pass ashobora kusoma kubera iri encrypted. Bo reka ahubwo ndabibereka kugira ngo kumbura biboneke neza. Donc nk'ubu ndafise database cyangwa base de données iri muri MySQL ni database imwe iri populaire. Urashobora kuraba ko kumbure wowe ufisemwo reka ndabe ko nafisemwo aba users donc abantu bayikoresha donc I select all donc guselectinga abantu bose bari muri iyo database niyo ntuzeye ukoresha icyo bita word card cyangwa asterisk from users bo kiboneka yuko error sinashyizeho koma bo biboneka yuko nta users barimo en fait no users. Reka rero nshiremo database imwe kugira ngo ndonke abakoresha bakeyi tuvuga bakeyi mu bantu bariko baravuza rwamo hanze. Donc ishize ko aba users bangahe barimo admin uzeye admin Mark na George. Reka turabe rero voilà baragiyemo ubusuye kugira kurandinga ya yindi select from users ucubona yuko harimo abantu urana yuko password nka hano iriko yiyerekana. Mbo ibi normalement iyo uri kuragira application barazihashinga kugira ngo bazinyegeze ariko nshaka kwereka yuko mu gihe nk'ivyo atabikoze nk'akarorero batazigize iyo encryption baca bazibona no kuvuga ashobora guca aroginga muri phone yawe cyangwa ikindi kintu cyose agakora byinshi cyane. Normalement ibi byagomba kuba bihishijwe ama password kenshi na kenshi muri application y'ukuri ugiye muri database ntabwo ushobora kubona ibi bintu by'ama password. Voilà, il faut éviter umuntu uha amadone yawe plutôt uzi ko ashobora gushikira back end. Bon sinzi ko kumbena kwerekana muri ntuzeye command line imeze nk'iyi compliqué mugabo bo bafise amaturu menshi yo gushikira database mu gihe uzibahaye uko nyene udatsigiriye encryption. Voilà. Bo kubera ari weekend ata bintu byinshi mfise nkora nagiye ahead kugira ngo hereke demo y'ibintu y'ibyo bya encryption. Donc encryption urana nkuko nabivuze ama mode pass ko bayabitse yose muri database ari text ibi ni no nta muntu ugira bikora ku buryo urumva umu developer afise access kuri date de données cyangwa database acabona ama mode pass. Bo uravye nk'akarorero turafise nakoze screen gatoyi. Alright, okay, donc iyi page ngaha yagize welcome to Gasape Chat clone ni terme bakoresha mu clone bya n'icyonge n'igifaransa. Anyway umva ni application reka nshiremo amazina ngo mashiremo izina rimwe nshiremo na password hanyuma tuje kuraba muri database yuko ryagiyemwo twibukanye kandi muri database kushika ubu harimo aya mazina ane ngiye gushaka kwirindi zina canke nk'abiri ndayuzuze ncengera register hanyuma duce turaba ingene bigenda. Ndamasika gatoyi kubera autocomplete cyerekana ama email yiwanje reka mbere nk'umasika hanyuma nshiremo ayo mazina duce turaba.
Okay, muri formulaire nashizemwo ndamama aya ma password ni ndamama pass urana deja ko atibonekeza kubera nyene bo iyi ntabwo ari encryption hashing bakora bo medantureka no kugira ngo nti umuntu ariko arakuraba ntabona ama password ashizemo ibi murasanzwe mubimenyereye agikuru ni ntuzeye ni muri database kukumva niho bagufatira iyo bafise access kuri database ya bon subi nyuma gatoyi nkuko navuze ku muri database tufise amazina 4 inye gushamo cyari ya gatanu reka nkore submit hanyuma tuce turonka izina ya gatanu voilà ivuga ngo créer account bavuze ngo successful kumba ntimo kubona screenshot mugabo peu importe jewe ngiye kuri ntuze yanje ngiye ngaha bon bisana nyine ko nkora refresh kuri database kandi refreshing mucamo na yuko amazina hagiye ko ndamama password nakoreshe urabona yuko yiyerekana ijana kwijana ntabwihisha mbo urongiye kugura demo naho wakoze encryption ntabwo ndiko ndabereka code nakoresheje ntuzeye logiciel nibisanzwe ni haba hari ama library menshi ashobora kugira encryption ntabwo ari trop scientifique ntabwo ari nka kera wagomba kwiyandikira algorithm yawe na algorithm ukoresha juste library ushobora gukura mu abandi bakoze nta c'est pas très grave bon reka rero mais nkuhashi donc nshiremo encryption comme ça ama mode pass aja kubikwa ngaha ari encrypted udashobora kuyasoma ngaha give me a second. Okay, ubu nashizemo iya code ya encryption nashizemo encryption hanyuma nshiramo iri zina rya birori ngiye gusavinga imbere ko ndarisavinga reka tubanze tuobserve ya database yacu irimo abantu batanu bose ama mode pass yiyerekana reka turabe birori nawe ko aba saved ko password ija kwiyerekana. All we have to do is klika iyi create. Voilà, successful birashobotse account created successfully nukuvuga tugiye muri database dushobora gusa tusanga hariho icahindutse hiyongeko iryo zina rya birori bon sinabanje kubipima iyo encryption niyo ya fairinga munyihanganire amademo kesha kunda gupfa mugabo niko bimeze buretse turabe refreshing ino database hanyuma turabe ko birori yagiye ko murabo bandi voilà ngiyi ibirori murabona hash murabona ntuzeye donc encrypted voilà donc niyo encryption urana ko nk'ikintu ushobora kugisoma est-il nta muhinga ashobora kusoma bino bintu ntawe no kuvuga abantu bose ukreya ngaha haja kuja ko amazina ari encrypted. Bo umva ariko n'ibintu ugomba kwandika iyo code ya encryption canke rimwe kumbore harimo ama package aza arimwo ama libraries ukoresha mugabo nuko mu bisanzwe encryption ingene ushobora gusavinga amadone kuri iyi ka twasavinze password mode pass nibaza ko ari standard mu ma application yose na muntu throwing ama mode pass muri database nkuko twabigize ngaha hose bara encryptinga ariko kandi iyo n'ayandi madone urashobora ku encryptinga nkuko twagize nibi urashobora ku encryptinga ibindi bintu ushatse n'izina ugiye encryptinga mugabo bon keshi na keshi ntaco babitwara personnellement important ariko nkuko tweko turabivuga na communication zifise encrypted no kuvuga umuntu azitoye asanga ari ibi abona ugiye muri database ubone abantu bamwe bavugana ibintu nk'ibi ntaco utahura nabo mu developer ariko utari encrypted bica bisomeka nkuko yakumbure shemu handi mazina 3 hanyuma turaba ingene ari encrypted nayo. Okay, nasemo ayandi mazina 3 bukuru butoyi na ciza ntaraboneka kubera bisaba ko nkora refresh y'iyi database hanyuma duce turaba abo biyongeye ko urane ko ari ama hashed uri kuraba ngaha ntushobora gusoma ama mode pass y'aba bantu urana uko bimeze ntushobora kuyasoma kuraba bo dusuye kuri iyi formulaire encore nashizemo uwundi congera naho nyene kubera ibo iri encrypted je vais créer congera
nce ndaba ko udashobora gusoma mot de passe encore une fois bisaba refresh hanyuma ucubona yuko hagiye ko congera no kuvuga aba bantu ngahe nashize ko batanu canke batanu komsa inyuma yuko nashize ko encryption ushobora gusoma mot de passe yabo ariko abandi ba mbere ko napfuye gukora ntabikoze ushobora gusoma ama account ya amanuze yabo. Rero nje kindi kintu mu application iyo mu developer atafite experience canke ayazubaye ashobora gusanga hariho information agomba ku encrypta ntaze encrypte gusanga umuntu ariko aracengetera ashoye kubona information bagira barajugunya hirya no hino cyo bituma ekeje keshi basako imbere gukoresha application nukora ko uyizeye canke ata sensitive data uriko urabaha. Okay, sawa nico nashaka kuvuga kuri encryption. Ukibukanya kane ko nizo servere ziba ziri online ntabwo iba iri muri desk munsi ya desk y'umuntu kenshi na kenshi donc no kuvuga umuntu ashoye guhakinga acaronka information nyinshi kubera hatagiramo iyo encryption. Nakoresheje ntuzeye command line ariko amantu zeye menshi ama scheme menshi abafise ama database abafise ico bita user interface aho ushobora kuraba nk'ubu nageza akademo gatoyi iyi my workbench ushobora kuraba udakoresha uragira ama command nk'aha aba users donc abayikoresha ngabo bamwe bantu nashiramo admin Mark George ari batatu n'ama password yabo ibi it's no kirezera ko ama mot de passe agaragara muri database gutya ahashi abama asterix canke nyine bakaba ko yabaye encrypted canke hashed nibagomba kuyabona dantureka tukarutse kuri ya application vyumvikana yuko ata safety irimwo donc dimutize ya safety utagomba kubikoresha kugira ngo ntibihave bigukwegera akarambaraye mu gihe umuntu aronse access kuri ayo ma database donc twamaze kubona yuko itari encrypted ico twakibonye it's not encrypted donc na message muri ko muravugana umuntu ashobora hari kuntu aba hacker bashobora ku intercepta ama communication muri ko muravugana entre vous hari système nyinshi zo ku intercepta ama communication ico gihe baca babona yuko baca bano byo muri ko muravugana mugabo nko muri WhatsApp iri encrypted umuhakera kabutinze mu nzira ntashobora kumenya ico bisigura abari ibintu vya rubbish gibberish. Voilà ni ico je notangura kugira amakenga kuri yo encryption ico ni très important. Hanyuma encore amadata ba collectinga nkuko mubona ngaha udashobora kumenya ico bashobora kuyakoza evidemment rimwe yego nivyo arasabwa kugira bamushore kugira nka contact kugira ngo bashobore kuvuga ati bimushe muri contact mugabo encore une fois barana ama contact yawe baba success amafoto n'ama video sinzi files in the docs naho nizingahe bashaka gukora ikinana n'ama access hanyuma app performance okay kije kugira barabe kwikira kora neza location umva ko bavuga approximate and precise naho zigituma bari kwarondera location nkije numva umenga I don't know urumva ko na location hano uri baba hazi bashaka kumenya voice and the sound recording music file peut-être kugira ngo urungike voice ibintu nk'ivyo ariko encore une fois ntumenye ngene bashaka ku extendinga personal information encore une fois nako bazikeneye number bimwe ni unavoidable kubera umva baba bafise ugomba kufita izina user ID n'ibiki hanyuma bakavuga ngo device and other IDs you never know ariko je kubera itari encrypted no kwezita yo communication encrypted no kwezita cyane kubera urumva yuko ivyo muvugana vyose umuntu ashobora kubishikira akabisoma omwe abafise access kuri database encore uri kwandika Perezida kumbe ntabwo bufise mugabo umenye iyi app igituma ariko giga bagomba kuyipopulariza kugira ngo abantu bahebe Facebook ahubwo muzi zo kumva ko baza guhana amadata y'ubuntu donc baheze za Facebook izi za WhatsApp bace bakoresha iyi Gasape hanyuma gahoro usange ibintu byose abantu bariko barakomunikana hano muri centrale bariko barabisoma voilà nico kintu bagomba kuba careful encore sivuze ko ko biri gusa nje muze ko nogira suspicion
ibintu communication itari encrypted nayo nokoresha mugende ko ndavuga ibintu biri sensible. Voilà nico nashaka kuvuga. Avantage donc WhatsApp na za Telegram zifise ziri encrypted. Nivyo, bon, what else can I say? Kumbure c'était un peu technique mugabo il y a démonstration yerekana ko umuntu ashobora kushikira ama password, en fait ya password umuntu ashobora kuyishikira iyo itari encrypted. Mugabo to be honest nta application imwe ibika ama password muri text, plain text, nibaza ko atayo. Ico koko mwe muhumura mugabo ayandi madone ntari encrypted, bica bituma ayandi madone ama communication basha kuyabona, tandisike baba bakuzi ni naka na arikavugana naka, bariko bavugana ibintu canke bakakushakisha no mwanya babazi na location. Also your location, I don't know. Ya location kandi ibiri presi. Location ya ma application ico kimwe na location ya ma telefone. Ama telefone iyo barondera location kuri telefone isanzwe bakurikiza ntuzaye antena ikwegereye, ntushobora pinpointinga exactement location ya telefone y'umuntu kugira ngo unataka ko antena iri muri quartier, umva nta location iri précise. Mugabo muri kuri telefone yakira ma GPS coordinates, donc ira harimo precision nyene gushika kuri 0.0 ahantu buri ama location ntuzeye ama ntuze ikorrekta ikoresha GPS ntabwo ikoresha ama antena. Mugire umunsi mwiza ariko muyibare.